jewe novuga ati ego ya ndi mu rukundo ndi mu rukundo nakwishura none ko bivuga oya ni bisanzwe si bisanzwe ndi mu rukundo ya ndi mu rukundo no umwe twasanga muhira inde nice ashaka kubijira jewe ne kubera iki ama relation à distance surtout kuba kinyi b'ama comedy usanga kenshi muri mu ma relation à distance aba diaspora bo Shasi ndabizi inoti bivuge neza Yasoni ntacyo bityo reka ndabivuge neza ni Gasore kandi duheruka no kubona mamuke giheze asohora indirimbo ndakorana n'aba diaspora by the way ariko arasohora indirimbo Yasoni we bimeze gute wewe bimeze gute ko itilance hari ahantu domicile wahora bamwe wimutse bigenze gute cewe na kwimuka none confise amakuru ko parcelle yanje confise amakuru yuko do quartier yakwiruka cewe yabakuzi ba Buja Town vraiment turabakunda cyane bana nimba utagira gasabo subscribe gakore like and share dutezane imbere dukunde byiwacu sivyo apana kukaka unazara vitu vya kwenu tuzoshika gute utankuze jewe ukunda nice Buja Town nabandi tuzogera gute dushigikirane dutezane imbere tukuwamo wamoje tutsura barundi kandi nakoze cyane ndajeje. Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez bien, en espérant que vous allez tous bien. YASONI NICE SKY kuri micro nkuko mubibona. Murabizi yuko iyo nje mfise iyi micro imwe haba hari yindi micro yagiye handi hado. Kandi mwamaze kumenyera yuko iyo nje kenshi nabanje DJ nyene. So guys, narabemereye ko nzubaha inkuru. Gushika aho nzubaha n'inkuru y'umuhero w'isi. Guys, muri Buja Town no munsi turaberewe, muri Buja Town no munsi murabona yuko location zahindutse. Tuguma dutembera. So reka nakire umutumire wacu ntarandiriye ndagutumira kwanza gukora subscribe kugira ngo bandanye ubone ibiganiro biri on time, ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye. So guys reka nakire umutumire wacu kuri micro za Buja Town TV ndamwakira nongera ndamusaba abandamukirisi n'ukuntu mwamurekeramye muri benshi sasa. Merci beaucoup. Guys no munsi muragura. Ndabwije cyane murakomeye Buja Town. Turahari Buja Town mu muji ya Yasoni official Yasoni comedian ndi kumwe na Nice Sky Monex ai General na usalimia sana ego turi muri Buja Town muri Buja Ville exact mu muji Burundi usa i studio vraiment ndayemesha neza ewa baito we bamugize inzobe inzobe mubona muri kamera si afise none ndakubaza Nice ndakubaze wazi kama nikamukorogo uze gute ariko ama mukorogo ngo ni inoti oya mugase mukorogo sha atubwiye ati mukorogo ni inoti ni mukorogo uge birazwi kiruko turabe kudafise bya bintu vy'imene look this eraba neza ambura bya bintu vy'imene kagusarisha nawe cyo ngo ya ejo ndinaravuze ejo ndineko ndavuga abantu babisiga mukorogo ndavuga ariko nkazi ya stress tuse muja kwitera cyane gose gahamaribori arakurembeje yino hoho sintuvuga nta n'umuntu ashaka kuhabona habateye ubwoba yego so uko nukuri je abwo no reka kubwira ikintu Yesu mukose mukorogo umubiri wanje je nukomeze vraiment kandi nakanoti nagafaranga umuntu nimba abe mu boss niko bimera mtu akiwa patron ndo kisimambo na kuaga chakusarisha Buja Town Ville yeye nikakura tugira ngo cheers cheers yegenda karibu sisi bro wala karasosa kagutembe neza ego papa mama merci beaucoup kaya ndabatonga gusa Sky nakubwira ikintu vraiment uraberewe cyane merci beaucoup unapendeza sana batyo rero namba ruko ukuntu tutari tuguheruka c'est le pur ego ibintu birahinduka umuntu nimba afite akanoti ibintu byinshi birahinduka ubu sigaye mfise umuduga sindaheza sigaye mfise umuduga sigaye mfise inzu yanje sigaye mfise mu diaspora sigaye umugore mu nzu eto urakaka nabyo umugore mfise jewe ndashira ko voice note ya manje namusavye emission arambwira ngo rindira Nice ngo tuze kubonana mu 15:30 nguko onye ngo kwera yuko ngo umuntu wanya ndindiriye madame Nice arambeshe kandi umviriza ufanye wokoke fanya wokoke Kristo we okoka
jamutari ndaza guha audio uramuha ntaco ndaza guha audio urya sije ndabizi jewe ukwishure je mfise madame yigisha icongereza sasa nanavyira kumbe nivyo nazi ko ngo umugore kumbe ni madame kw'ishure kugira nabivuze ne warurindire kuri du soir kuri du soir kakusarisha guys ni Yasoni bayito ndababwira ngo aheruka no kwimuka eko ibintu biriko biragenda neza cyane gose aba diaspora bazubafunga baba mare burya oya mu diaspora wanje ndibaza nabisanga umukorera oya umugenzi wawe Starboy aheruka gufungwa bayito bo Starboy birazwi Starboy jamango pole sana ariko umviriza bo ndibaza bijya sivyo niko beshi nivyo mugo mu muhenda ngenda Starboy umuntu yubashe nk'urya bro Starboy nuko yeretse ngo so Yasoni navuga ati ni Yasoni mumenyere cyane muri comedy ni Yasoni twamenye cyane muri comedy yari kumwe na Gasore uyu umuntu avuze Gasore yacabona Yasoni kandi umuntu avuze Yasoni yacabona Gasore so ni n'ikiganiro duheruka gupostinga cha Gasore twagiye kumuraba yasinye contrat na ni ya company twagute badandaza ibintu vya Apple vya marque ya Apple nayuzi bro ntayonzi bon ndayibagiye izina ariko twaragiye kumuraba yego ndashaka kuvuga ku kintu c'abantu bagarutse bari krama cyane ati Yasoni ari hehe turakeneye Yasoni turakeneye akumva bishasha vya Yasoni abandi bariko barasinya amakontra none munsi hari lancement officiel Gasore yabayemwo brand ambassador Yasoni vya bimeze gute urabona mu Burundi dufite abakomedi benshi cyane of course kandi ndibaza twitwa abakomedi mugabo talent zerutana so n'imigisha irarutana of course so Gasore nuvuga ati ni umwanya wiwe washitse sivyo nanje byiwaje biri imbere ndaca bitegera none Yasoni aracari muri comedy canke yaravuye ko Yasoni aracari muri comedy ndi muri comedy gusa ndi muri channel yitwa Tramvo TV iyo channel iracari down cyane irakura so niho ndi pour le moment none gihe kinini novuga ati bon tuguma tubona Gasore Yasoni ntitusuye kumubona kandi mbona Yasoni araboneka gusa novuga ati brand yaramanutse no oya ibintu ko gutega basha kandi Yasoni yarazwe ishare usarisha ariko turyamika hari abantu bagukunda guma bavuga ati ari bo Yasoni ariko ari yubaka kandi kuko je ikintu nabuze nijya management gikomeye cyane kuko je mfite channel yanje Yasoni official birazwe sivyo ariko narabuze ujye muntu wo kumfata ku umugongo kabere ivyuma kamera ibintu nyine bigurana cyane ariko vuba ndaboneka kandi Yasoni hari abana benshi navuga ati hari n'ugwaruka rwinshi rurabakomediza Yasoni mpereye no muhiraje wa home mvuze Yasoni canke mvuze ati ndagisohotse ngiye gukora emission na Yasoni bose basaze tujane ku kazi tumubone hari abantu benshi bifuza kumera nkawe hari abantu benshi bifuza kuba nka Yasoni hari abantu benshi bifuza kuba wewe cyane gose bro nike kintu niriye bangaho bibira abantu bifuza kuba nka wewe bo icambere na mbere ari jambo navuze bwa mbere mu Burundi abakomedi twarabe benshi sivyo cyo ni cambere amashaka abiri naco bo uri umukomedien uri umushasha uraje muri ligue ya comedy sivyo Imana ikagufasha ukamenyekana abantu benshi bagakumenya ari ibintu bishika 6 bo wakinye comedy wamenyekane abantu barakuzi ibintu nk'ibyo sasa utangiye kwibona ubustar utangiye kwibona ubustar abantu benshi turamenyereye uri umustar ucigira umuntu ntunaramukanya hari n'ahantu uticara hari n'ahantu utabugisokera sasa ibyo bintu ukibagira ko ujye muntu reka mvuga umufana bayi bafana nibo batuma je nitwa Yasoni cyangwa wewe ukaba umustar ujye mufana agomagaye braza gafoto iki ukira umuntu watari sometimes ntunamuraba avuga ati ibintu hivyo sivyo cyo gijuma je nimba nkundwa
je mfise umutima vraiment wiwanje ndisageje nyene abantu benshi bamambwira ati Yasoni vraiment wewe uri umuntu wa mbere na mbere tuzi umustar kandi umukomedi twemera atagara nta birebire ntaki je ndi simple yego vraiment gusa ikintu novuga urabona Yasoni arazwi cyane mu Burundi abantu benshi baramuzi abana mama ni nko ku kajagari watenga aho hanze mu gusohoka turakwescotinga ubwira ushike hasi cyane gose vraiment abo gusa ikintu novuga no sayimba bazi abantu benshi bamama telefona yasohoka bigenda kuri muri WhatsApp n'yishura iki nkibi urabona imagine mu Burundi fisa abantu bangahe plus de 12 millions quelqu'un sivyo imagine abo bose nka 7 which ubo banzi sivyo kintu hico dufata uko waso WhatsApp ndo muntu umwe kandi sinobishora no bose nkabashobora kabere so nyandike muri WhatsApp gusa ndagwishura ushavura oya pardon si jewe urashana gute bakavuga ati ariko ngene ufata abafansi ba voilà mugabo ndabakunda cyane kabisa bino wakwenu yego vraiment je kuvuga je nitwe Yasoni nice no cyo gasabiki mai no uje mufana nabesha rekramye kabisa Yes, nari umuntu Buja Town baby Buja Town TV kakusarisha ari umuntu ashaka kubona ofete navuga ati ntene sibanga barabibona kuri kamera zacu umuboga umubeje niko gaterme kagezwe umubeje je ni boga beje umubeje nka wewe kuri kina comedy ari abantu bavuga ati yo ari kariyo nona umengo nari serious arantaye hasi umengo sinaniteze kumubona ari kina comedy like umengo sinzi hariho iyindi image baguhuri kuri kina comedy wowe nk'iyo umuntu aca kubwira ati hari bijya bintu ugira n'ivyo urovu umwishuri iki umubona gute urabona ishishiko niruvuze nivyo ko benshi ari umuntu yoroha comedy ivyo birofa ngo ati ukuratumwanya ukuratumara amaza urabona kugira ikintu nimba ufise umutima wuko sinzi uko igihugu cyawe ko ugikunda twebwe ibyo dukina twe turaba docteur gerageza urabe turi docteur kuko uravye comedy nimba ufise ama stress mu mutwe aragabanuka tegeza gutwenga exact sasa je umumage je ndikirofa ahubwo ncabona ko ahubwo si wewe ahubwo nturi normal nturi murundi yego nturi murundi kandi urabona arabarundi we yishinga kuraba gusa ibintu byo hanze abanyakso abaye umwe gusa kandi bijya bibona ko biri serious par rapport y'ivyo imagine utakunda vyiwanyu kweri ari umuntu wo mu mahanga azoza kubikunda kweri imagine banza ko ukunde vyiwanyu sivyo nka jewe novuga ati abo bantu ntubahanura twe abakomedi n'abantu bambere turi serious cyane turi serious irenze cyane kuko je mu buzima bwa comedy n'ubuzima busanzwe ndi different uri different cyane kabisa no mwibarabara umbonye kuko je kesha ndi mu mudoga sasa kumbona je ni gake kagusarisha ibintu nk'ibyo so novuga ati rero je ubuzima busanzwe ndi umuntu ndi serious cyane kabisa mugabo ndi mu kazi kanje ga comedy ngira ngivyo reka avuga gute kugasoma gusomya no kuhayo jewe rero ndagize gute kugasome ndagasone mvugisha amafuti wewe tacho nabikoze Nice Sky baby Yasoni ego navuga ati niyo wewe nk'unye Yasoni ego question yanje ya mbere kwanza mbere ko shika hiyo hose abasanga banyisha no problem question yanje ya mbere Yasoni yo bafise umukobwa bari kumwe mu rukundo Yasoni ati wowe ufise umukobwa muri kumwe mu rukundo I mean madame warurindiriye oya madame ni kwishuri jewe novuga ati ego ndi mu rukundo ndi mu rukundo nakwishuri none ko bivuga oya ni bisanzwe si bisanzwe ndi mu rukundo ndi mu rukundo no umwe twasanga muhira inde nice ashaka kubijira jewe gusa ndamufise ariko nta bintu ijuru sabi
Nari kubera iki ama relation à distance surtout kuba kinyi b'ama comedy usanga kenshi muri mu ma relation à distance aba diaspora bo sha sindabizi inoti bivuge neza Yasoni naco no reka ndabivuge neza bo abastar benshi mu cyangwa abantu bo hanze nabo batahura bivuge neza oya gusa je ico kintu maniyumvira no basi no bo je kubganje sivyo kubera iki abastar benshi cyane ugasanga bafite abashiri aba diaspora je mpamvu je nayo nzi kwese na benshi ariko nawe ufise mu diaspora oya mfise umugenzi wo mu diaspora waramaze gutubwira oya mfise umugenzi wo mu diaspora nari nihenze kwihenda birabaho aragutahura hoho mu buzima busanzwe cyane gose vraiment arantahura kuko akazi kajara kazi kandi arazi ko Yasoni akunda n'abantu benshi arasupportinga kandi muri babandi baguma bavuga ati banzu bo arasupportinga ariko arabwiye ati bo uvuze ari muri babandi bavuga ati banzu ureke ibintu vya comedy hama tubandanye neza bo ivyo oya gusa arasupportinga uko nyene gusa nani support seriously yes neko mengu kwivuga ngo ndi none sikunda kwishwa none yes kugenda Yasoni ariko arambesha sisiko muri ko burana seriously arahari ntahari no arahari mbwa n'umugenzi tu iga hari umukobwa yatwandikiye atubwira akagukeneye none so umugenzi wanje iki kiganiro azokibona wa naco navuze none mu diaspora none reka nibyo vugira bazi bindi shaka ukamviriza neza turashikana umviriza bazi bindi shaka guys Yasoni turi kumwe muri no mwanya no kutubwira yuko soon tugomba dusuye kumubona hakenewe support nyinshi cyane kugira ngo dusuye kubona ama movement yiwe dusubire kubona ama comedy yiwe ni Gasore kandi duheruka no kubona mamuke giheze asohora indirimbo gakorana n'aba diaspora by the way ariko arasohora indirimbo Yasoni we bimeze gute wewe bimeze gute ko utilance hari ahantu kwilansa hehe ofete kugira uronka ry'ama opportunity we bisabiye nakubwiye ati imigisha y'umuntu ushayiraza buke nimba byamushikiye dogo fresh okay ni byiza kandi ni ibintu nkunda cyane nkunda kabisa biraneze kuko ubwi aronse nanizo bando mbega muri no minsi ko tutariko kiriko turabona Yasoni na Gasore na Yasoni imigenderanire ya Gasore na Yasoni imeze gute bo novuga ati nshimibi imeze neza gusa novuga ati ibyerekeye akazi tugikora ariko ubucuti burahari ubucuti burahari ubugenzi burahari nakabaya ibintu byose bimeze neza at this time ni bonbon Ayitoes gesa neza naho biruko nuko nakubwiye gatweri harigiye twadufise amakontra mugabo ni tuvuga ni mwibanga rikomeye cyane twirinumira gusa nirinda ko babaruga sinzi ibyo byose nabyo ariko impamvu ni nyinshi cyane utabanyisha ari ni benshi yego nk'ibyo tu tuvuge ku bijanye n'abajye bakobwa canke tuvyihotse vuga ibyo ushaka abakobwa vuga ibyo ushaka ntugire ikibumvirije abateje tiko ndamuraba Yasoni nibuka ukuntu twabirukanye mu karere k'iwacu kubera akajagari kawe yego k'abakobwa ibyo bintu warabihevye canke tubivugeko inde bandi hanze bajye bakobwa bahihi bazari nka 12 hari munsi wawe cewe oya sivyo reka twavansa avance twava tushira entre parenthèses no tuvuga na nibo oh no ni biki kabero hari ndabitahura neza ko ravuga none ahubwo baye listen igiye cha shooting cyangwa yigute ndabizi twe twarakora shooting nyene mugaca mutana abakobwa gutana gute yari histoire yo gutana ntawuza neza en fait hari ibintu bigeze kuvugwa muri quartier mwabamwo tanize kunoma yego no vuga nugire kibazo tunome yego none tikiyago none domicile wahora ubamwe wimutse bigenze gute cewe na kwimuka n'uburenganzira bwo n'amabanga gute wimutse bigenze gute cewe narabishatse kwimuka none ko mfise amakuru ko parcelle yanje ko mfise amakuru yuko do quartier yakwiruka cewe
Sabano baravuga kubera kajagari kawe k'abakobwa mwatahana Yasoni twatahana nande sizwe mwamuvuye muri shuti sizwe mwamugiye gupanga akazi twatahana nande rero nteje no bamenya none uko uravuga ibiki avuga bashika nka batandatu mutangire no menya ngo uyu ninde tahuza abantu rero gutahana gute nyabo nawe dutahuze gute kandi abakobwa mwajana mu nzu mukararana mu nzu tukararana mu nzu abakobwa was what Ndego amakuru yakwiye so batumire babivuge ko karubanda bandi tumira rero je no ntumira tumira abo bantu tumva gusa ico no kubwira about abastare n'abantu bavugwa ibintu byinshi cyane n'abantu bavuga ibintu byinshi ko bwanje je kwimuka harya none nimba twabikora kubiki GASORE uya mutandukanye hari hindi difference imba haza batandatu basigazuza batatu no ya gusa kwimuka jewe ni ibintu narashase jewe narashaka ni ibintu nashaka kuba mu buzima bw'ibonjeje nyene urazi sikuvuga ati ngo tuzoba turi kumwe na GASORE every day imyaka yose ntegerezwa kwipanga jeje nyene kameme naripanze ubu Yasoni Yasoni arakadesha umeze neza nawe nyene ka déplacement kamaze muri ryabanga rikomeye kandi umviriza rero ndituza nta birebire nta bintu by'ama interview ngo Yasoni umuduga no ntabi reka nabivuge gusa basi kuko naye sarapenda kuringia maisha nasaranyingiaga sana vyo kwimuka sinenda bivuze iby'imiduga mugabo reka nabivuge kuko uyu ananingiaga sana maisha rega tuba dukeneye kumenya update ni vyiza kuko hari abantu benshi bakurikirana mu influencer hari abantu babakunda bavuga bati ujya anye ndamubonye yavansije nanjye ngira courage nuko bavuga ati nabaririmbyi baheruka gusoka igihugu ndavuga Dramati na ni benshi n'amajambo menshi yavuzwe ati baragiye nka Nziza Desire ntibazogaruka baragiye ariko baratwemeje baragaruka so rero umuntu niho nako ndakorana ikiganiro ejo na Simbizi wase Mavumba arambwira ati umuntu arinze agaruka abari karatanga courage no kuri bajya abandi kurya wundi ashaka kuduga mu muziki avuga ati nimba ujya garutse no kuvuga ngo mu muziki w'u Burundi hari ikintu kuko ni woshikaje ahantu ngo garuke so rero kubabaza mwebwe kugira ngo muduhe updates zanyu nuko umuntu aba akeneye kumva birimwo mbandanye canke afete duheraheza n'ikiganiro cyacu nari kumwe na ariko hari umukobwa avuga izina umuhungu kwe ntaco Yasoni official reka na Yasoni official nk'umuntu yoba akeneye gukorana namwe canke nk'umuntu yoba akeneye yuko mugira inama canke mugira ico mukoranye yo barondera gute yo batora gute Yasoni nka jewe novuga ati ni nimero telefone ibindi twibivugana nyene by phone so kuko twe kenshi tuma turi ivi sinogo adresse ngo ndingaha ndi nako niko ivi muzonyegere nzo adresse y'ahantu biragoye 2023 je sijakubesha biragoye kandi ntuzohamenya aho bomba jewe ni wanje never haje wabwiye naho haje wambwiye ntavuze gusizina iyo audio ndayishira ko babazi gukurikirana upime ubone grakaja mubwiriye wa muntu ari muri diaspora muri bya bihugu byo hanze wa mukunzi wa Yasoni uyo mugenzi wanje uyo mugenzi wawe gusa naho twakoroganye gatoya ndamukunda cyane amafuti yose nibazi ka yaze takosa je amafuti ayahe bijya byatumye bakwirukana mu karere oh my god bona kubwiye ati abantu baravuga kandi umuntu niyo babuza kuvuga Yasoni nta n'umusi warimwe wanashima jewe mbaku chef de quartier nyumba 10 arambaza Yasoni arazi n'ibisanga bya hehe umvise arambaza Yasoni bimeze gute kubera ko rimutse wene igazoza mubaze baje babaze karibu bro ikibazo gihari wese sinzi ibyuriyemwo oya ivyo ndimwo kwata makuru mfise rero ayisirika ngira umusadi umunsi nabazanye bajya abantu bakabivugira ngaho imbere kamera niyo muzobona ubiriza abakunzi ba Buja Town sivyo nuratanga message kuri wa muntu wait abakunzi ba Buja Town uyu mu yavuze ati ngo zobazana nzobazana rero kandi nabazana nzo gutumira nawe uziba gushinjuha ni bon yavuze akajambo kahereye kuri wa mugenzi wacu ari muri diaspora
Uya umukunzi wa Yasoni none akajavuga gute kandi ugiye turavuga igira message turavuga miti by phone misi yose mu message abantu bose baza no kubona ndamukunda cyane turabizi ukaramaze Afu na Yesu sikia washa niingia sana wewe. Reka ndagushimire cyane basi Yasoni. Na mimi nashukuru sana. Kandi merci cyane nyuma y'amezi ngira ngo 6 arengaho 8 I think. Nimesha arahitse gekireke. Turekana kuri Sky Nice News. Kabisa. Long time ago. Ebuja Town. Uyu muco uzoduhuza. Ubusonga havura no birashana. Hata nichore mama yangu. Kama nichore ni tajiri. Umviriza usicheke. Karo neza bitubwegesha. Neza napiga kazi. Félicitations. Je vous remercie. Kare wambwiye ngo nguma nijyana n'inoti. Nichore. Yabakunzi ba Buja Town vraiment turabakunda cyane. Ebana nimba utegera gasaba subscribe gakore like and share. Dutezane imbere dukunde by'iwacu sivyo apana kukaka unazara vitu vya kwenu tuzoshika gute utankuze jewe ukunda nice Buja Town nabandi tuzogera gute dushigikirane dutezane imbere tukwamo wamoje tutsura barundi tunakoze cyane ndajeje. Let me say thank you so much kumune yafashe umwanya wiwe karakurikirana Buja Town TV muri no mwanya ndakubwira nti nari kumwe na Yasoni kira mwamubonye nko mwamye mumurekrama cyane bavuga ati tuzanire Yasoni tumubone tuzanire ngira ngo mwamubonye n'inzobe yongerekanye muramubona neza gusumba kera. So guys let me say thank you so much mwako cyane kudukurikirana kora subscribe share na comment kugira ngo tubandanye tuba ibiganiro biri on time biri update kubera yuko iyo muduteye ingufu natwe turagira ingufu nyinshi n'est-ce pas twese tugira ngo cheers mugaje karaheze ciao murakoze cyane rero bye bye abakobwa bizu abamama bizu abana bizu ibihungu peace abantu bavyibushe shauri yao